turi kuri Bukimunu Global. Mwibutse gusangiza abandi kino kiganiro nukuvuga wemeza kuri partage hamwe no gukanda kuri j'aime kugira ngo urushirize gukurikirana kino kiganiro. Iki ni gice ca kabiri c'ikiganiro amahera waruzi. Uyu munsi amahera asobanura iki? Ubwa mbere urunani rw'ibiceri n'inoti. Iyo niyo nsiguro ya mbere igaragara. Ubwa kabiri urunani rw'uburyo ubwiriha iheragirwa n'abahinga kandi bakabikora bisunza kahise kayo. Nkuko natanguye ndabivuga mu kiganiro ca mbere, amahera ntiyatanguranye no kubaho kw'abantu. Hari imyaka ya kera cyane abantu babayeho badakorakora cyangwa ngo bakoresha amahera nk'uko biri uno munsi. Bari babayeho uburyo butandukanye cyane n'uko tubayeho no munsi, ariko kandi ubuzima ntibwari bubi uretse gusa ko hatabura intambamyi zagaruka kenshi iyo hageze ku kibazo cyo kurihana. Kera hakoreshwa ubuhinga bwitwa le troc mu rurimi rw'igifaransa. Ubu bwari ubuhinga bwo kuguranya ibintu n'ibindi. Inyandiko zimwe zimwe zivuga ko ibi byatanguranye n'ikinjana cy'umunani imbere y'ivuka rya Yesu Kristo mu gihugu ca Ludia ya kera, ubu gisigaye cyitwa Turkiya. Uno munsi iki gihugu kizwi cyane ku masoko azwi cyane ku rwego mpuzamakungu hamwe n'ibijyanye n'inkino, ariko kandi ibi ntibyakogwa gusa muri Ludia, ni hafi ku isi yose no ngaho iwacu niko byagenda. Nk'akarorero, ukeneye intama imwe yatanga inkoko 10 canke ibiro 150 by'ingano. Barafise uko babipima, bari bafise ubuhinga budasanzwe bwo kugerageza gupima ibiro n'ibindi. Iyi minzani dukoresha uno munsi ntihari bwaboneke. Ibi byasaba ko habaho ico bita double coïncidence des besoins mu rurimi rw'ifaransa. Ni kuvuga nimba ushaka gutanga pome 14 ngo baguhe inkoko imwe, ubu ufise igikorwa kidasanzwe cyo kurondera ukeneye pome 14 kandi afise iyo nkoko yiteguriye kuyitanga. Kandi rimwe na rimwe vyaba bigoye kuko si coroshe guca uronka ukeneye izo pome zawe, kandi zarashobora kukuremera umara imirambi urondera canke zikakuborera ko utararonka uwo muhuza. Ibi hamwe n'ibindi bituma abantu bagerageza kwiyumvira uko umuti woboneka. Uku ni kwihera giyumviriwe n'abantu mengo nta kindi bavukiye uretse kurondera kuroranya gusa ibintu kuri no mubumbe tubayeko. Abantu barajwe ishinga no kuremera abandi ubuzima no kuremera abandi nyifato. Aha ni mu gihe hasanzwe hari abandi babayeho uko gusa, babona gusa ko bukeye bukira, bakajya bakaryama bakisinzirira bakagona, bwaca bakaja kurondera ibitunga imiryango yabo gusa. Ibindi ntubabaze, nta mahinduka biteze, nta nayo barondera, bo barindira gusa ko bagera ko itwende. Ubu buryo bwo kuguranya ibintu n'ibindi, le troc mu rurimi rw'igifaransa, bwatanguranye neza na neza no kubaho kw'abantu hano ku isi. Ni uburyo bwatanguranye n'igihe umuntu yabona ko akeneye urusato rw'intare kandi arategerezwa gukoresha uruhigi ngo ayifate, akabona ko yotanga amasuka canke imihoro canke igitungwa kugira ahabwe urusato. Ariko naho inkomoko y'ubu buryo bwo kugura no kugurisha isa nkaho ifitanye isano n'iy'umuntu, igihe umuntu yarabeshejweho hanini no guhiga ibikoko, ubu buryo ntibwakoreshwa bishemeye igihe umuntu yabona ko uburimyi n'ubworozi byo bishingiro by'ibikorwa byo mubeshaho. Aho niho kuguranya ibintu n'ibindi byahavuye bitsimbatara cyane. Gutyo urudandazwa ruraheza rutangurira umwuga w'umudandaza. Uku niko amabuye akozwe bwa matafari yadandazwa kugwa mu bihugu ajanwa mu bindi. Urudandazwa rwakogwa ukuri kwamye imbere y'umuzo w'amahera. Aha twovuga nk'ubwoko bw'amabuye akomoka ku birunga obsidienne yakoreshwa mu izinga rya Chypre. Aya mabuye yashika muri iryo zinga avuye muri Turkiya. Amabuye yitwa silex jaune yo muri Touraine mu Bufaransa yashorerwa muri Suisse. Urwo n'urudandazwa rukomeye kandi rwashoboka imbere y'uko amahera aboneka. Ego no kuvuga le troc, ukuguranya ibintu n'ibindi byarafashije cyane igihe amafaranga atari bwaze kwigarurira umutima w'ikinyabuzima muntu. Abadandaza mpuzamakungu bakomakomeye ba kera cyane bari bafise uko babigenza. Uruja n'uruza by'amato mu biyaga no mu babahari hirya no hino, atakindi kibibatera uretse ubucuruza byari imbere y'umuzo w'ihera. Abafenisiye kuva mu kinjana c'umunani kera cyane imbere y'ivuka rya Yesu, amatohoza yabo yashitse kure cyane, binjira muri Mediterane barayirengana mu kinyana ca 5 imbere y'ivuka rya Yesu. Umugiriki Herodote yanditse ati, igihe bashikana ibidandazwa byabo ku nkengera z'ikiyaga, babitereka babitondetse, bagaheza bakicara, bagaheza bagacana ibituma haboneka umwotsi. Abanyagihugu bo muri ako karere babonye ku kiyaga umwotsi uduga, baca berekeza ku kiyaga bagatanga inzahabu zabo, nabo bagahabwa mu byo bakeneye byazanwe mu mato.
bakisubirira inyuma. Abakartaginois nabo bakegera ku nkengera z'ikiyaga bagasuzuma inzahabu bazaniwe. Iyo izo nzahabu babona ko zikwiranye n'ivyo uzanye inzahabu akeneye bakamuha. Iyo babonye ko bidakwiranye inzahabu ntibazakira, bakiyicarira ku mato yabo bagatekana bakikwegera kotsa kitabi. Abanyagihugu bene inzahabu bakegera bakongera ku nzahabu batanze gushika ku rugero rw'uko umudandaza abona ko atobahomvye. Ibi biri mu nkuru za Herodote, Les Histoires de Herodote. Ibi vyerekana ko urudandaza rukomeye rwakoreka ku rwego mpuzamakungu imbere y'umuzo w'ihera kandi warashoboka. Abirabure bari bafise ikintu nyamukuru cyari intimatima y'urudandazwa rwabo. Ico naco cyari umunyu, nk'uko ahandi vyakorwa ku nzahabu no kuri argent. Umunyu rero bawukoresha mu kugura canke mu gushora. Nko muri Ethiopia hoho hatanga umunyu nk'ikori gushika mu mwaka w'1920. Ikindi naco hari n'urudandazwa rubi rwo gushora abantu. Umuntu akagugwa inkoho ishaje yakorwa cyane cyane ku bacakara b'abirabure bo muri Guinea. Nimba uburyo bwo kuguranya ibintu n'ibindi bwarabaye uburyo bwonyene kumara imyaka myinshi bwo guhanahana ibidandazwa hagati y'abantu n'abandi. Ubu buryo bwashikanye abantu ku gutahura ibitungwa n'ibintu nk'ibiciri vyo kuguza ibintu n'ibindi, ukuguranya ibintu, ivyimburwa, ibikoresho, ibifungurwa ndetse n'abacakara vyarajabutse kahise birajabuka imigabane itandukanye igize no mubumbe. Ariko kugira umuntu yorosha iki gikorwa anagiteza imbere yafashe ibintu runaka canke ibikoko runaka, ibi bifatwa nk'ibifise agaciro kamwe hose kandi kuri bose. Bifatwa nk'ibiceri byokoreshwa mu kugura no mu kugurisha. Ibi nivyo abanyakahise bise ngo la monnaie primitive, ihera kavukire rya mbere na mbere. Ibi bikoresho vyemerwa nk'ibitangwa mu kuriha ubwa mbere kubera ko ico bimaze kibiha agaciro, bwa kabiri kubera ko kuba bitagwiriye cyane bituma vyifuzwa cyane. Mu myaka ya kera cyane muri antiquite, icyari hera y'agaciro cyari ahanini gifungurwa mbombarugo nk'umuceri, icayi, ibinyantete hamwe n'ibindi, canke ivyakoreshwa mu bikorwa vya misi yose nk'ibitungwa birima canke vyunguruza hamwe n'ibindi bikoresho. Iki kiganiro kirabandanya igice cya gatatu kuri Book Moon Global. Nitwa Desire Banenga yabo naho butaha.